utwenge ndaye kushi utwenge ndabona ndabyitwenga niyo mpamvu ushi utwenge okay bajyani babi ayo tamuruga ikiye video na muri Arabia Saudite no muri Oman bajya bavuye bajyani babi mugana iragoye kujya nabo bashaka iragoye utamushize kuri profile nima oya profile utamushize kuri profile basi nk'indwi zibiri nima okay nimikashi akugati nkuri imbere twari mushira kuri stati gusuka mwamiza ko basi 2 semaines babiheze nogira ngo twese baduhevye ntibadukunda nabaduhevye kubera nakiya twaba acha hatwe twatwari babariye twito uri umusore ya kare chef uko ndakubeshe tuvyumve ndagusaba ikigongo imbere yakamwe ubu rero bon biragoye abapfubuzi babikeneye ko baba kenshi bariko bavuga twa turi kumwe nta pere video nta byo kuvuga ngo ariko aramusaba ngiki uwo niwe mwana mwiza rero wabo je navuze ati uwo mu diaspora yarakunda kandi n'ubwo kandi atamukuru kare why nyaro muri Australia yes nabigiri ushaka kwigira gutara bashaka kukugiriye okay donc nyandi sugenda kurondera kandi gatipe kari ngaha hafi Bujumbura yego ugiye hantu no mu toilette mubwire kugiye apana kumubwira foto umugabo entre temps mugiye mu rubanza ya ku murongo fotore tuni nako oya banzurindira none aguha amahera mwanya ufata 1 heure miko muravugana hajya narukundo warurimo nta rukundo rurimo sawa wowe ufite ico ushaka kumuronderako ako nta rukundo rurimo twavuze ko urujya tu uwambwira ko ushaka kuryama kareka kuryama mutife ngo hari umuntu muze kuvugana kubera urukundo ukajya amatwara nta rukundo twavuze urukundo basize nyere ndagukunda nkunda kunda umwana nimugunde basha ndabakunda ubasikiye bazame nga sedire baje kumara umukobwa kandi uyasa n'umuntu genda warahemukiwe cyane genda baba Hello everybody, muraho mumeze neza, jewe meze neza cyane. Karibu kandi mu kiganiro isi dutuye mushikizwa na jewe nyene Gina Ginela. Mba ndi kumwe na MC Andy. Ariko uno munsi yafatiriwe uno munsi ni jewe gusa. Hama nanje sinza kuba ndi je nyene ndafise abatumire, ndafise abakobwa tugomba tuyage, abanyamuji, abana bo muri ville, abana bo muri town. Barahana batumye ko rero tugomba tuyage so mugomane natwe muraza kumva byinshi kiganiro ni isi dutuye turaza kuyaga byinshi kubijanye n'ubuzima muraza kuvyumva karibu cyane merci cameraman bari wana vizuri komte komurana nje nikinyota mushaka kumara amazi imbere ya kamera vraiment mumeze neza reka mere kuri wowe nyene umeze neza ego tumeze neza wambaye kanzu nziza je ndabikubwiye urakoze cyane nawe rero yo merci beaucoup gusa sindavyemera ariko nabakobwa tubeshanya nabo beshe burimo merci beaucoup ni sawa nawe yego ni sawa meze neza none kushi utwenge ndaye kushi utwenge ndabona ndabyitwenga niyo mpamvu ushi utwenge okay mabuja kiri gutse sasa kiri wanzenze kiri wayaye nawe nanje ni bien sana anyways nimo abona umengo baratekereje baratera inkuru n'abakobwa bayaga cyane bavuga cyane nimwabona bariko barigira ibintu badashaka kuvuga bazoba batinye bagize amasoni ariko nyene je ndazi ko bavuga bon mpere kuri uyu urashaka kutwidondora kugira n'abantu bakora tubona muri kamera bamenye ati uno musi kuri STV haje naka niwe tuko turaganira sivyo wazina nje ndikazamda busy work nakino kimwe numvise nitwa zamda busy work breezy yeah hajya breezy abakobwa bayitwa ba breezy cyangwa ariko yo kumusheri wawe yeah uri sûr ndi sûr breezy
Ok, merci beaucoup. Bon, mu nzima busa bon twidondora inyindi. Nibi. Byose. Bon, nyene kugira juste abantu bariko baradukurikirana babamenye. Ejo ni mwahurira mu ibara bazovuga ati naka namonye kuri STV. Just muri uno kwidondora birenze ibyo. Ivyo birakwiye. Urubatse. Oya. Urasa umusheri. Oya. Ufite imyaka ingahe? 70. Ufite imyaka ingahe? 18 ans. Deja naravuga n'izina. Wabibonye nawe uba twidondore nawe. Hello guys, nitwa Ange Karene. Okay guys. Ndi mama w'abana babiri. Vya vrai? Yeah. Ku myaka 18 ans? Iyo histoire ni ndende gose. Bimeze gute? N'amajimo. Oh, turi kumwe rero n'umumama w'amahasa. Wow. Ko bitesa? Bon birakorohera none ku juste akabazo k'amatsiko aho nyene. Abana b'amahasa. Bafite imyaka ingahe? 2 ans. Okay, imyaka ibiri bisigura yuko wavyaye ku myaka 16. Abana b'amahasa. Kumengo ni ibintu bikomeye gose. Ya biroroshe. Ni baba ndimwe ko muravuga? Oh, wow biratesa. Mabuja. Kiri gutse nawe? Safi. Umeze neza. Kututwenga. Ngaho twenzi. Umeze neza twidondorera. Bon, je entre ta je ndabazi ariko nyine abantu ko bariko baradukurikira ndimo nshaka kwamanza babamenye imbere yuko dutangura no kuyaga kuri sujo twabategura no musi mu kiganiro isi dutuye twidondore. Amazina yanje nitwa Joella Ishimwe. N'imyaka hajya mu misoni tuvuga n'imyaka 21. I'm single. Uri ku isoko. Oya ndamurosi none ni bibi. Uri uri single? Uramushaka? Bon, aba diaspora rero tugomba tubayage ko muri kano kanya. Uricagwira. Je sindimwe ariko. Ariko nabazaniye abo mucagura ngayi. Aba diaspora turabankuje cyane aho muri hose aba papa abubatse ariko cyane tugomba tuyage kububatse. Aba diaspora bubatse. Jojo, Kareno na Brizi yakunda kunjanga. Entre temps musanzwe muri abagenzi. Ego. Kuva yari. Abo twokwita aba best friend canke ni vya bindi nyene muhurira ku kazi canke mugahurira ahandi mugaca muba abagenzi canke mwarakuranye juste nyishura wewe. Mvuge ko umwe ni ba. Nta ngorane. Karene n'umugenzi wanje kuva ngiye kuba aho aba mutange mu rupanga abamwo. Hama Joella nawe ni umugenzi wanje Kuva ryari. Sigihe kinini ariko ubugenzi dufitaniye wamenga tumanye nk'imyaka 5. Wow, birate Jo, ubivuze kwiki nawe tubwire na beshe nivyo. Karene namumenye kubera Zamda. Zamda nawe ndamenya kubera undi muntu. Rero ubugenzi dufitanye na Zamda ni nkaho nyene tumanye n'imyaka. Juste kwa kunduhura no muntu mukaba besto cyane gusumba abantu mwakuranye. Karene nawe bihagaze gute? Aba ubafata gute? Manje Jojo namumenye kubera Zamda. Zamda nawe namumenye kubera twacukwana mu rupangu ariko dufitanye ubugenzi burebure kuva ke. Donc utuntu twinshi tw'utubandi muradukora. Mashobora kuduha akarero k'ubandi mumaze kujana. Kandi nutubeshe. Bon, iyo tuwumvise abakobwa b'abagenzi burya baba bafite utuntu banyegeza, utuntu bahurirako, utuntu nyene tw'utubandi twahariya tumenya ari bonyene babiri atabandi bamenya. Ushobora kuduha akarorero ugati ibi bintu vraiment ni jewe na Breezy gusa. Entre ta je nafashe Breezy ati ni jewe na Breezy gusa tubizinanyeko. Donc dufate nk'ikintu c'aba diaspora. Nta nemwe birashika mugahurira ku muntu umwe muri abagenzi. Kwa ico shama gitandukanye ubugenzi bw'abakobwa.
ya ntibirashika mugabo byarahatswe gushika byarahatswe bisa nkabyo aciye atwenga tubwira biramaze gushika mugahurira ku mu diaspora umwe bo ari kure ntimuri kumwe ari kure ntimuri kumwe mugabo biramaze gushika oya tugize ukuri abo bavugana bose tuba tuvugana nanje rero wumva twomurira ko gute kandi urumva arakubwira ati no musi nanse mu diaspora mushasha no musi nanse mu diaspora ati nawe niyakurondera ntuzosarishe ntigwanje guke jo ikintu c'aba diaspora naho kivuze kwiki gute mbega kumengo sihuri wewe ari busy aho tuzatubwiye ko ari single biramaze gushika mugahurira ku muntu n'abagenzi biwawe surtout nk'aba diaspora uvuga ati bariya bari kure arashobora kumwica ukamugira uwiwawe akavuga ati abantu ntibazomenye ko uyu muntu tuzinanye tuganira urabibona ko mugasanga uwo muntu nawe ewa n'umugenzi wiwe ni shosho birashika na rimwe mu gihe vyoshika ndabimubwira n'umugenzi wanje ndabimubwira no hajya kenshi abantu b'aba diaspora wewe uri umugenzi wanje ushaka kuguhisha umuntu tuvugana ari mu diaspora mwumvise ukuntu bimeze gasubira jeni baza ko hano ko baratahura neza gasubiremo uvuze ngo uri umugenzi wanje nkabizi n'umugenzi wanje ushaka kumuhisha mu diaspora tuvugana amara uwo ngaho i Bujumbura nawe kubera uba umwize kandi ari umugenzi wawe nawe ntushobora kumumuhisha ako ko kuvuga ngo kubera ngo ari mu diaspora ucume ngo hari uwundi muntu wamubwira ati uyu kameme canke aba diaspora bon entre temps jewe mporanganira nabo cane rero bamwe aba diaspora dufatiye ku bagabo bahora bavuga ati abakobwa b'i Bujumbura nubwo wewe wamukunda bisewe canke yokwereka ko gukunda bisewe ati ntuzovyemere kuko benshi baba bashaka kugusahura baba bashaka kugira iki barakenye barashonje babayeho nabi ati babonye akanimero ko hanze rero hana baca basara maka bakuvugishije nivyo Okay, nkawe ufise abasheri baba diaspora. Okay, ufise abantu voilà simfise abasheri baba diaspora gusa naravyigeze. Byari bimeze gute? Kwariho urukundo canke ivyo byari nuvuga ati no Amadorare rigeze kuri 7000. Nta rukundo rurimo. Umugenzi wawe avuze ati yo ivyo bintu nibiki? Urukundo rurajyamo kamwe. Basi kabakangana tubwiye kabakangana uko bigenda kose kubera iki kabakangana Zina uko bigenda kose umuntu aho uri kumusaba dufate amahera basi uko bigenda kose ategereza kuja mu rukundo rufuma ruba rutoya aho ni kuri kote yiwawe mugabo urumva ko avuga ati nta kenshi nta rukundo ruba rurimo kubera iki benshi baba bashaka amafaranga uri sûr nta rukundo kenshi mugabo uratwara abahora bava hariya bakaza bakagira mariage n'abakobwa bari ivyo birashika mugabo sinibaza kwejewe n'ukuri nko kuri jewe ureka kutwumvisha ko ufise urukundo rurenze gwisi n'ukuri ko Imana mu diaspora je noza guhata urukundo n'ukuri ayo mahera yawe nzoya Kenya neza n'umutekano nange mugabo n'ukuri sinzoguhenda ngo ndakubona izapera video rega zirabesha naye murakundana n'umu diaspora ntiturakundana gusa aho tuzokundana bose bamenye ndabakunda none nk'uwo usanga ariyo ariko aradukurikirana agaca ayoboye ati sha mukobwa we yarabivuze kuri kamera ko azoba mbesha numva ko wowe wihombeje isoko oya tuzobivugana twebwe nyene birashobora guhinduka rega umutima sibuye si fera beto Okay. Uko biri kose okay wewe wavuze yuko ngo haba harimo ibintu byo kubesha yasivyo dufata harabahe urukundo urumva n'urukundo à distance sivyo ko biri kose ntabwo bari urukundo rwa vrai ko hari aba diaspora baba bemerewe kuva mu bihugu byabo nyuma y'imyaka 5 nyuma y'imyaka 10 mbega wewe gashama buja wewe ni watubwiye ko urukundo ruba rurimo wowe sindaza wowe ni watubwiye ko urukundo ruba rurimo uri sûr neza yuko iyo myaka 10 canke 5 woyimurindira umviriza bazi impamvu navuze ko haba harimo akanganuko bana kurya umusomesha uri kumusaba amahera hake wisanga akano kurukundo kaje nibyo sashwa kufisa urukundo mwishi
birashika n'ukuntu umugenzi wanyu afite urukundo rwishimye kurya umusomesha usanga kaje kandi aguhevye urababara. ikindi naco aba diaspora tuzi ko bakunda ko muyaga umwanya munini barababeshe muyaga umwanya Barababeshe? bakunda ko mugira ko y'amasaha kandi mwijoro rikuze cyane ujya mwanya ufata 1 heure muriko muravugana hajya nta rukundo wari urimo nta rukundo ruba rurimo sawa wowe ufite icyo ushaka kumuronderako ako nta rukundo ruba rurimo twavuze ko rurya tuzi wambwira ko ushaka kuryama ukareka kuryama mu tifu ngo hari umuntu muze kuvugana kubera urukundo ukaryama nta rukundo twavuze urukundo basize nyere ko gusaba nyere Jina yavuze kujya kuntu kuvuga umurindira nka 5 mo canke 10 bambe 10 wowe wamurindira ntibikunda fata imyaka 10 uryama desode ikunda donc ni handi hagaruka kubeshanya rero hagati y'aba diaspora n'abarundi kazi canke n'abandi musaba muri mu bihugu bimwe dufate ko atarukundo rurimo oya tubwira abantu ko atarukundo uvuze umushera ari hanze no birabaho wagiye gusanga urukundo barurimo ariko si kenshi. Okay, ni gari nyene tumenya rega en fait turaba mu bintu sinzi mwego ko mushobora kuba bimaze kubashikira ukaba mu bintu mu buzima ubone yuko umenga uri mu rukundo ruryoshe mugabo hahinduka akantu gato yiguza situation yahinduka ewana ugatsubivamwo byose ukavuga ati dore je nari mu biki sinari en fait ibyo ndimo rero basi nk'umuntu afite umusheri umu diaspora ari hanze uwo mwizeza ko afise umusheri umwe gusa no ibyo biravana sishaka kumwizeza kubera ari nka wa mu diaspora yavuye no bakundana aho ndashaka kumwizeza ariko ari wa wundi muhura ku matelefone ku mapasi ibyo ntibikunda ntibibana baramaze kugupasi baramaze kuguha ipasi y'umu diaspora cyarashiyemo wewe baramaze kuguha ipasi oya bravo muriko murabihakana no nta pasi nimwe barahabwa je barayima gusa wowe imano yitora navuze ko ndisi Kuba je urana nk'abantu kubera kandi wavuze uyu niwe yatwemereye ko haba harimo urukundo ego bari mu rukundo gusa je n'ukuri urukundo ruri rwa kure na kure nimba ndagukumbuye nkashaka kubona nzi ndakurabe bana wowe uzo muri Canada hehe nzogusangayo gute isi dutuye sidutuye cyane cyane nigikunda ninagukumbura nkazokubura nzoca mbaho gute wowe nawe kiri gute ibintu by'aba diaspora sibyo dukwiye kubyizera entre barafise ingeso reka tubavuge ko aba diaspora barafise ingeso kandi atari nziza jewe ngomba ndabivuge ku izina ry'iwanje ariko sindabakari akabona umukobwa w'umurundi kazi sivyo twa tuvuga aba diaspora b'abarundi bashise ari ko n'umukobwa w'umurundi kazi ku ma réseaux sociaux kuko urumva n'ahandi hantu yo kubonera mu muri kure na kure akagukunda akagushima urabibona akasha gushuhira rero hariho ingeso mbi kandi si vyiza cyane sinzi ko mwebwe mumaze kubibona nyene mu mutwe bashizemwo yuko umukobwa wese wo mu Burundi abonye +1 canke plus de 27 canke iyindi numero y'ahandi plus 64 ebana ryamiye canke uri mu kaca uri mu bindi aho nyene apere y'umu diaspora kuko bishizemwo yuko ebana ubonye numero yo hanze shushuha ivyo nti wowe uramaze kubibona sinzi ko ari jeje nyene maze kubibona ofite bishizemwo yuko se power irenze abakobwa bino benshi bashobokera aba diaspora ne umva atari bo batwicira isoko ahubwo je sinzi ngo wane fisi ariko ndaranga muri phone yanje abantu maze kubloka n'aba diaspora kuri kwimana sinzi je sinzi kibazo mfingiranye ubahora iki bafise ingeso zitari nziza nyinshi kumva ko ngizihe kuko hari umuntu ashobora gukora ibintu atazi ko ari ingeso mbi oya kandi ariko ba diaspora bose tumaze muri ko muratera inkuru n'abandi bakobwa bafise ba diaspora naco kintu cambira akunda kuvuga donc ni nkizi tugira inkizi hariho ukuntu umusavye amahe dufate kwa musavye umva sinzi ko abandi bahora bayasaba ko abandi bayasaba hariho umukuya gusaka kugira telefone yanje yafuye bayinyize kubinyuza ivyo bintu telefone yanje bayinyize iki niki nta telefone fise ukazura aca kuyindi telefone y'undi muntu rero ari wowe ndabona ati uyu muntu turakunda kuvugana
kuzaca ku telefone y'undi mugenzi wiwe navyo nkunda bigace bisaba ko aguha amahera kugira ugure telefone ariko a condition hakubwira umanze umunkire ego kenshi aba diaspora video ngutambaye ngo video barakunda basi mugire koro tubwire byari bimeze kiya gihugu kibirimwo byari bimeze gute oya just nakwemerera byo kugira amape video banza murindi aba diaspora bugabo nubwo hariho abafise ingeso mbi yo kuvuga ngo uyu rero guma bashigikira kiri gute wewe bashigikira reka mvuge ku mu diaspora w'akarere wakera canke wakarene ubu ntawe ushobora ko yamuronse no munsi ntabwo byari tubwire Karene yabiduhishije tubwire wewe umushingira intaye kuko kenshi bariko bavuga twa turi kumwe nta pere video nta byo kuvuga ngo ariko aramusaba ngiki uwo niwe mwana mwiza rero wabo bo je navuze ati uwo mu diaspora yarakunda kandi nubwo kandi atamukuru kare why nyaro muri Australia yesu Hano muri Australia muravyo Karene kubera iki yagukunda utamukunda basi aba diaspora afise ingeso yo gutanga amategeko barafise ukuntu bategeka akorera ko akurondeye ntakubure ego andande ntambure ntakubone ku murongo mutariko muravugana ntuposting undi muntu numwe nuko nyene aca kubaza uyu ninde nawo umukobwa uyu ninde cyo biramushavuje birambabaza ivyo bintu birambabaza aba diaspora twabona donc we byarakunaniye tibi bintu vraiment nibikunda ujehe ugiye ahantu no muri toilette mubwire kugiye apana kumubwira foto umugabo entre temps mugiye mu rubanza ya ku murongo fotore tuni nako oya banza urindire none aguha amahera akurumvikana nka $500 zina hari amahera agoye kujya cyane amahera agoye kujya amahera dapostinze Drina shambaza uyu ninde mupfani ugiye mu rubanza hera ku munyagize urubanza umufotore umwereke uyu nina nuko bimeze ugiye muri toilette aba diaspora ako kantu mugahenduye mumva ko mwabaje imitima ya benshi mwabaje imitima ya benshi kandi nanje ndimo gusa nyene reka dabahi ntahe gatowe dabatera inkuru gatowe hari mu diaspora kandi abantu bo muri Australia vraiment Imana ibahezagiye cyane murabizi ukuntu mwisangiza ibi murabizi ukuntu mwisangiza utuntu twanyu usanga nyine umengo tiko kandi mwo usanga tumaze kubahurira kwereka umukobwa no mu diaspora biruki turavuga utuntu tw'utugeso tumwe tumaze kubona ku ba diaspora kandi bakabikora batazi yuko twegwe tubiromarka ariko kwera ko badutamwe inoti tukasha twigira yuko tuteko turayibona kugira n'izo noti nituzibure sinzi ko ivyo bintu mumaze kubibona umutipe akakubwira yuko ari single sivyo bon ari wewe mukundana niyazino azogira mariage mugabo ugiye gutohoza ugaca usanga hariya abana n'umugore afise n'abana urayibo mugabo kubera amafaranga kandi ari ubuzima bumeze neza umuntu akaguma atagase akiri umujene ari iki mugabo ya mafaranga akurungikira wewe afise umugore w'umuzungu canke wa hariya yujuje inoti azaramuha inoti agashaza nawe kuguha amategeko no kukurya umutima kuri ya Amadorare akurungikira ivyo bintu muramaze kubibona cyane biramaze kugushikira ntibirashikira mugabo ndamaze kubyumva ku bagenzi banje kiri gutse wewe wagumye ubavugira birashika ivyaravyemeye reka yitwaze amafaranga guha amafaranga baguhara yitwaza gutekeka icyo ashaka cyose mugabo ivyo nye biri muri kamere k'abahungu bose naho twari mu diaspora ari no mu Burundi atana bisa guha wisanga muri kakandi nyene ko kuguma gutegeka yo ni ivyo nivyo abahungu benshi umuhungu wino cyo kimwe no mu diaspora aba diaspora afite amategeko arimereye kare uramaze guhana umuhungu winafise amategeko gusumbya no mu diaspora no mu diaspora kushobora no kumucamwo ntabibe sawa uramaze kare uramaze guhana umuhungu wino azi muhiri wanyu ura amategeko aguha
aze gukora ntagusanga ugasanga yahagaze iwanya Imbere ya portail. imbere ya portail amasaha utahiye ararindiriye ko utaha kugira arabe nawe muri kumwe birabaho. Okay, wowe urabizi ubwo buzima bumeze gute tubwiye ubu buzima bugoye kuba nabwo hari amahera agoye kurya hari amahera agoye kurya wowe uri muri babandi bavuga ati nojya bike nkajya amakare jewe kubera diaspora byari amahera yagucitse gute kuko ndumva twese ntidufite imitima imwe kuko jewe mvuga nti jewe uvuma amategeko muga izo noti ndazibona sivyo ewa naho worungika $20 ufa 7000 namahera menshi urumva ndiko navuga rero wewe naho uvuze ati jewe rekwera amafaranga yongora kurya gute kubera basi ntibahebe kugorana amatu dukundane biri seri urumva rero tuyajye nyene tuvyishimye ariko tutavyishimye ari ikiti imbere ni amafaranga ntari imbere ni amafaranga none ngo muyajye mutujya kuvuga ati ndagukunda ngo n'ivumbi ritumuka uvuga ngo tuyajye ariko hariho ikintu kimwe nagoma ndabaza juste nka mwebwe nk'abakobwa kumbure mushobora kuba mumaze kugira ama relation kanaka n'aba diaspora donc abantu bari hanze ikintu kiri mu diaspora b'abahungu bakundana n'abakobwa bari ino muri Afrika bakavuga bati ujya mukobwa jewe ankundira inoti ndamurungikira canke uko nahinduye ubuzima bwiwe sivyo wowe ubivuze kwiki uri sure yuko iminsi yose hama harimo iyo relation inoti akavideo inoti akavideo inoti ifoto urumva ugasanga ntibariko barumvikana ngo bagire ibintu birisohoye mariage zisohoye kubera iki abahungu bahari bamaze kwishiramo yuko abakobwa bose bahura arabokwaga inoti wewe ubivuze kwiki yes ko biri hari ababa bafite urukundo akaba diaspora naho nuko baca babishiramo ibintu novuga novyita nk'ubujuju kuko baca bashaka ryama call video ko biri kose nabo n'abantu nabo barahwera barabishaka nivyo n'abantu none uri umusheri wiwe uca umufasha gute si yapera video murarindira na mwese akoresha kwihangana mwa mukwiye gutahura ko mukundanye muri ahantu mudashaka kubona okay banzurindire we niwo bishaka okay murakundanye no mu diaspora biratesa urayibona wowe ntiwo bishaka ari kure ya ucu bigenda ariko sindumva umukobwa yasabye ifoto umuhungu wino oya bikora abakobwa ba diaspora siniba abakobwa kiretse abakobwa ba diaspora hano bajya bademu rero bari no osariramwe aradu demu bajya ni babi ayo tamurugikiye video na muri Arabia Saudite no muri Oman bajya bavuye bajya ni babi bajya mukundana n'umuhungu bugowe gusa baratanga inoti barayitanga mugana iragoye kujya nabo bashaka nayo iragoye utamushize kuri profile nima oya profile utamushize kuri profile basi nk'indwi zibiri nima nimikashi akugati nkuri imbere twara mushira kuri stati gusa ukamwamiza ko basi 2 semaines babiheze hariho uretse ko hari umugenzi wanje w'umuhungu aruka kubaka etage muri Miriwari bana etage muri Miriwari ku mafaranga yo mu diaspora w'umukobwa murungikira hari aba muri Oman mugabo arabe neza iyo yazoyishu bajya ni babi acumva gusa ko ufite undi mukobwa mukundana ubufu akubesha ko wamuheza bajya bose aragutuka ku master kandi ntibatinya icyo ndabemera y'abademu ntibatinya abarikora mu bwenge kwe atazogaruka umega ntazogaruka mu Burundi ikibazo rero bagiragatse mu Burundi amafaranga ahetse sanga amazu amanyama cyane ovete biragoye rero iyi ngeso yo gusaba amafoto n'amavideo narinzi yuko iri ku bagabo gusa aba diaspora mu gihe rero wowe nawe umushatsi birashika nawe ntiwo musaba ifoto kugira tugarageze nawe kubatahu none jina ndakubaza ego namushatse none iyo foto iza kumarira nigirira gute ni muzi ngene bigirira ushaka kwigirira gute arabashaka kukugirira okay donc ni handi tugenda kurondera kandi gatipe kari ngaha hafi Bujumbura
yego ha muriya nawe ugacombwira ati runga ikinoti mugaca muja kuzisangira na wa mutipe je iki kintu ngira mvuge uwo nza kuba mbeshe yarihangana umukobwa afise umusheri mu diaspora ari hanze ni gako uzosanga mu Burundi apana ni gake nta na rimwe uzosanga ngaha mu Burundi adafise akandi bagendana basangira ya mahera ubu rero shoze uvuga ko umusheri wanje umusheri wanje ni yanabe ikiganiro sheri ndakubeshe vuga ko ndakubeshe tuvyumve ndagusaba ikigongo imbere y'akamera ubu rero bon biragoye abapfubuzi babikeneye ko baba rero donc mu gusezera tuvuge yuko atarukundo ushobora gukunda hagati yo mu diaspora n'uwahariye oya biraba oya je sinzosaba gukundana n'aba diaspora jamais why aba diaspora narabanse vraiment nakundana n'umu diaspora umwe ariko sinzosubira yaragukomerekeje ku buryo wumva umengo wobiheba byose cyane yaramo amategeko aremereye basi barafite donc wowe wanse amategeko donc barafite n'ukuntu bikeka ibintu ko umuvanga yego kenshi usanga atari navyo nico gituma aza gukundana n'umuntu ari hafi yanje Olo Jo wavye kuri kwisoko kene mu diaspora canke wori ngaha mu Burundi mu diaspora he muri Congo wo muri Australia wo muri Australia ndasuhuje niwo mukeneye sada baradukurikirana ari benshi mukurangiza sinobwa ngo nkeneye mu diaspora nkeneye umukunzi nkunda akankunda setu ulala mwimyaka tugezemo biragoye bariho ariko bariho nukuri ndagukunda nkunda kunda umwana nimugunde bashada ubu basigaye bazame nga sedire baje kumara umukobwa kandi uyu asa n'umuntu warahemukiwe cyane bivana niki biravana tamuhakeya ushobora no kuyimuha abahungu ntibabasatisfe hari abahungu bafite urukundo ashobora kuba rufise rw'indwi zibiri cyangwa amezi abiri cyangwa amezi atanu nogira ngo twese abaduhevye ntibadukunda n'abaduhevye kubera ntakeya twabaha atasha hatwe twatwari babariye twipoya ibintu bya diaspora ubuzima vraiment bwaraturugishije twarabuze ingene tubifata twarabivuze ko kenshi twarabuze ico dufata n'ejo tureka rero bantu b'Imana ubuzima aya ma relation aya ma couple mwumve neza yuko ari indyankuke mugani wanaka ni indyankuke mugabo ntitwavuze yuko urukundo rushobora kutabaho urukundo rashobora kubamo hagati yabo urumva mugabo nyene ni ibintu bigoye vraiment bisaba energy nyinshi bisaba ingufu nyinshi kuri kote y'umukobwa bisaba kwihangana kwinshi kuri kote y'umuhungu bisaba kwihangana kwinshi urumva wanashima je no bahanura ko mwokundana mugabo hama muzo mupanga ama projet yaraje nga mu Burundi muri hafi mugabo para vya bindi ngo ndakurungikiye amahera ngo genda ngufate sale hari umugenzi wanje aheruka kumva vyose batanze n'inkwano hari ukuntu basigaye bagira bakagira mariage ni photo urabibona ni photo arendera ko umuhungu azarabura kandi yaramukoye yaratumye ko abagenzi bose baragira urubanza kwifoto mu diaspora kiri ari hanze so rero mu kurangiza akajambo kamwe ku ba diaspora nyambara akajambo bahanura nyambara akajambo bakebura nyamba uvuga ati jewe nkeneye mu diaspora ni sinzi oya nkeneye mu diaspora we warahiye ego kinono bahanura nuko bose bogira umutima w'urukundo baraka kuguma basi batizera abakobwa b'abarundi basi bari mu Burundi kubera bari hari abo bacaguma bibaza barabavanga iki ako kabigira nyine uvyize kuba wamushimye utegeza kumwizera ko biri kose Jo akajambo ku ba diaspora we barakubabaje cyane ku buryo n'isura wayifunze ndushaka no kunabivuga ko umva ni ikintu kimwe nababwira gusa n'impanuro aba diaspora umukunzi umukobwa wo ngaha mu Burundi
menya ko ukunze wa muntu ashobora nawe kugukunda kurya umukunda voilà umukunde uzi ko ashobora kugukunda kurya nawe umukunda adashize imbere ko amahera atashize imbere iki niki ibyo mukorera iki mubakunde mubizeye kurya nyene nawe aba yafashe umwanya wo kukwizera akunda umukunda umwizera ku buryo nawe ashobora kuvuga ndasi umuntu ari kure mugabo turakundana vya nyabyo apana ko akwizera hageregeye cyo kuza bazwa hari umunyibukije inkuru ira hari umu diaspora akundanye n'umukobwa aramwizera nyene vya vrai agiye kumutegera kwigaca indege asanga ahuriye abakobwa babiri bahuriye abakobwa babiri asanga uyo wundi niwe bazogira mariage kandi nawe yamubwira ko azogira mariage uyu basi dufate kare jewe jakambwira tuzobitegura nshitse ariko uyu babigejeje byaraheze azoshika gusa mariage oya mwese mwacamuhirira kuri ibaze rero vya bindi nyene avuga ati basi babe sérieux uri suko n'abarundi kazi natwe turi sérieux hari abari sérieux nk'umuntu twebwe turi ngaha twese turi sérieux ngaho tukamadura n'abantu binyankuge gusa azante sana akajambo ka nyuma nka wowe vraiment ukuntu wagumye ubashigikira biboneka neza yuko ubazi kwivyiza gusa bakubereye abana beza ata muntu numwe arakudekonera kera ko ntarakundana n'umu diaspora ngo mbone iyo experience nawe uraronka wapi kweli gusa nk'ico no bahanura ivyo bari kuvuga babivuze ariko ico no garuka ko niki nimba ukundanye n'umukobwa ari mu Burundi gaha gusaba ayo mahera ukatuvuga ngo ngama video ibiki wapi si vyiza akwizeye akayiguha yigumane we wenyene uyihaza uzoyifute ureke kumwararaza mbega uca wiyumvira ati mbega ku mwana wanje nawe biciye bigenda uko byogenda gura uri umuvyeyi ukabona video ukabona video umwana wawe byagenze kuno ko cyifata mu gute so urumva ko ari ikintu kibabaje cyane nicyo cyambere kibabaje vraiment merci beaucoup jewe akajambo ka nyuma nanje novuga nka jewe nyene nuko nkobandanya mukurikirana ibiganiro vya STV mbashana babwiye ko byinshi babivuze mwavyuze twabivuze mu kiganiro kuva mu ntango gushika nuno mwanya rero ndabashimiye cyane ewa akagira umwe akunda umukobwa umwe mwaba turi kumwe we ndondera ndaguha ipasi gusa bisaba ko uri se para bya bintu uvuga ngo nkwe oya twe nganye twaritahuye so thank you so much rero mwakoze cyane ko dukurikirana cameraman Chagrin na Fabio ndabashimire cyane n'abakobwa turi kumwe beza ndabashimire cyane entre tashanja kubakira si ibitsune naba sinasumwanya wo kubakira nyuma y'ikiganiro shitabakira ko ndinywana ko ndumwana mu bivu that anyways thank you so much bye bisous